barundi kazi, imbere ya byose twagomba tubanze tubasabe mudufashe dushimira Imana rugira byose yo itanga ubuzima kandi ari nayo nyene ifise uburenganzira bwo kubusubirako. Kuri w'Imana igenekerezo rya kabiri myandagaro umwaka wa 2015 abarundi bari bazindutse baje guhimbaza Imana, hari abandi bobo bazindukiye kwitegurira gukora ishano, abo nabo bahekuye Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana, intwaza ngabo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahitanywe n'ibisasu by'abicanyi, bamwe atakindi barota atarukwamiza igihugu mu maganya no mu marira. Turahojeje umuryango wiwe, turahojeje kandi inzego z'igisirikare n'igipolisi bari basanzwe bakorana bafatanye mu nda, hamwe nabo bahora bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu. Uburundi burabuze umugabo w'ijunja n'ijambo, kuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yari intwari koko, yaritanze bidasanzwe mu gukora atiziganya kugira hatebe hashingwe inzego z'umutekano zihurikiyemo abarundi bose Uburundi bufise uyu munsi. Turamusabiye ku Mana mushobora byose imwakire mu bwami bwayo, yongere ihe umutima wo kwihangana no kwigumya umuryango wiwe, tutibagiye inshuti abagenzi n'abakunzi biwe aho bari hose. Tuboneyeho n'akaryo ko gusaba Imana ko yotuje imbere kugira abakoze ako kabi kabishe batabwe muri yompi, bongere bahanwe mu maguru masha. Barundi kazi, dusavye inzego z'umutekano ko mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa abo babisha boba bamenyekanye, bafatwe kandi barengutswe imbere gutungana. Hageze kandi iminsi higaragaza ubwicanyi bugirirwa abantu bamwe bamwe kubera amabanga bajejwe, haba mu migambwe canke mu nzego z'igihugu. Turasavye abarundi ngo bame barikanuye, babandanye bakomeza y'amakomite y'umutekano aho kimwe na bose, kugira ababisha bafise iyo migambi iburizwemo kandi bafatwe bahanwe hisunze amategeko. Abarundi tubasavye kugendera ubwitonzi n'ubwira byaranzwe nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, ntibagwe mu mitego yabo babisha ngo bahave baje mu byo kwihorahorana. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yari umugabo w'ijunja n'ijambo, agendana kandi agakundana na bose, atagutandukanya ubwoko, intara, amadini n'imigambwe. Dusavye rero ko abamukunda bose kandi bakunda igihugu cabibarutse wo kwirinda ako gasomborotso, ntihagire ujya ugwara uwundi, kuko abamugandaguye ari umutego bashaka gukoresha ngo abarundi basubiranemo. Turasubiye kandi gushima ingendo yaranze abanyakamenge mu bihe biheze, kuko bagumye bigumije mu gihe abo mu makartier vyegeranye bariko baragumuka. Ni mugume mufatanye mu nda, mugendere impanuro z'umuvukanyi wanyu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, mwahora mwamana aho mu Kamenge akaba ariho yagandaguriwe. Nimbusukire mucoze abansi b'igihugu atakindi barota atari ukubacanishamo. Ukunda Lieutenant General Adolphe Nshimirimana tumusavye kwigenza nkawe, agendere ubuntu, urukundo n'ubumwe, yirinde ishavu n'ihorihori, kuko abarundi baremaze ngo ihorihori rihora umuryango, kandi ngo ishavu rigira ngo icuwawe mureke. Abarundi aho bari hose mu bitumba no mu makartier tubasavye gutekana no kubandanya bafatanye mu nda. Inzego z'igisirikare n'iz'igipolisi kujya hari ikimenyetso c'umutwe w'intare kiri ku mwambaro ubaranga, bakoresha ubwenge
ubuhinga n'ubutwari bafise kugira ngo ikiringo dutanze iciyinga rimwe ikirangire abo bicanyi batarafatwa. Barundi kazi, nk'uko ururirimbo ruhagiza igihugu cacu ruvuga ngo Imana yakuduhaye ikudutungire, twashaka kuremesha ababuze n'abarundi bose yuko abagize imisi bakora ubwo bwicanyi ugayitse n'abafise iyo migambi igayitse bagiye kuja ahabona. Twashaka kugabisha abantu bamaze imisi bakora ubwo bubisha n'abagifise iyo migambi babihagarike mu maguru masha, atari uko Imana igiye kubagaragaza bicuze. Burakeye twarabe Imana yo mu ijuru niyo cabona. Turangije dusubira gusabira ku Mana mushobora byose nyakwigendera Adolphe Nshimirimana, inshuti akaba n'umugenzi w'igihugu n'abarundi, ngo imwakire mu bwami bwayo. Imana nihangaze Urundi n'abarundi, murakoze.